Mu mugambwe Codebu turasubiye gutera akamo leta yuko yofata ingingo zose zikenewe kugira ngo iritituka ry'amafaranga y'u Burundi rihagarare, aho uno musi ugiye kurondera idolari rimwe bisaba amafaranga y'amarundi arenga ibihumbi indwi, ukeneye amashiringi ibihumbi 10 y'amatanzania canke y'amafaranga y'amakongomani ugasanga uza kuriha amafaranga arenga ibihumbi 25. Ivyo rero bimeze uko mu gihe tuzi yuko hafi ibice birenga 50% y'abantu barangura ibintu babivana hanze, kiretse nk'ibi ngira vyankenerwa cane vy'imiti n'igitoro, usanga bose aza kurondera amafaranga kuri ya soko yo hanze bita mu Gifaransa marché noir. Ivyo bigatuma ibintu biza bivuye hanze bizimba cane, abanyagihugu nabo bakaja mu bukene ntangere kuko bobo umwimbu wabo canke amafaranga baronka atace yongera kuri uwo murindi. Ikindi tuzi nuko kubona kw'isoko yo mu binywabi ariho haboneka amafaranga y'agaciro akabura mu banki nkuru y'igihugu, nuko mu banki nkuru y'igihugu agaciro bahaye amafaranga y'amarundi n'agaciro katariko. Tugasaba yuko rero BRB yohindura igaha agaciro kuri ifaranga ry'u Burundi, no kuvuga ga vya bindi bita mu Gifaransa devaluation, kugira ngo amafaranga idolari igurwa muri BRB angane nayo rigugwa ku isoko yo hanze, gutyo ibi vyuko tura amafaranga muri BRB tukara ku isoko yo hanze bikavaho, naryo usanga biko yatungisha kumbure abantu bamwe bamwe. Aha rero twebwe tukavuga duti ntitutegera neza agacerere leta irimwo, kuko wumvirije amajambo ashikizwa n'abategetsi bamwe bamwe ukuraba n'ivyo bakora, bo urabona yuko batariko barabona amagorwa abarundi barimwo, mbere bafata nk'uko umenga igihugu cifashe neza, abarundi bifashe neza. Tugatera akamo leta yuko rero yokora ibishoboka vyose igakura mu kaga abarundi barimwo, kuko inyishu zo kuva muri kano kaga ziriho kandi zirashoboka, ariko tubona yuko umenga leta nta bushake canke nta bushobozi gushira mu ngiro izo nyishu. Hamwe nayo bitabishoboye, twosaba yuko inzego z'igihugu zifata ingingo zibereye zikareka abarundi bakitunganya kugira bashobore kuva muri kano kaga k'ubukene barimwo.